Umugwi wa Espoir FC wo mu Gatumba wambaye impuzu zisa n'ikibabi kibenjereye waratsinze igitsindo kimwe ku busa c'umugwi wa Abeilles FC wo muri commune Kabezi wambaye impuzu zirabura kuri uwa gatandatu w'igenekerezo rya 20 Rusama umwaka 2023. Ubwo rukino rukaba rwabereye mu kibuga ca campus Kiriri mu nkino z'igice ca kane gishira icanyuma c'ihiganwa ry'icicaro ca gatatu mu ntara ya Bujumbura. Igitsindo kikaba cabonetse ku munota wa 83. Ibrahimu Minani aserukira umugwi wa Espoir FC watahukanye intsinzi aratubwira ingene yakiriye urukino. Nagiye cyane kuba twanze igitsindo, nikubwima kuba twanze igitsindo kuba tukironse amata nyuma match yari ikomeye cyane. Nivyo ijya equipe yakinye kweri yitanze natwe twitanze mu kibuga, gusa c'est le plus chanceux qui apporte toujours le match. Je ne vois pas ni kongereza ingufu zonyene nabindi kubera twabonye amarere dufite mu kibuga. Hari iminota twagezemwo twarushiye kwera umupira, gusa kubera dufite endurance byose no gukora kuri tactique tukaraforsa umukino wacu, tukaraba ukuntu match ikurikira dutsinda hakiri kare tutarinze gushiramo ingufu nyinshi. Kuri ivyo ngivyo navyizi cyane, gusa zobanda dukore gusakaza nakindi kubera twe dufite intego yo kuduza umugwi. Nakuraba amachi zaheze cyangwa ibiki no gukora gusaka akazi tukishira hamwe tugakora tukashika ku ntego yacu. Inosa Irankunda aserukira umugwi wa Abeilles FC nawe nyene aratubwira uko yabonye urukino. Twebwe nta cyatugoye kirekire usibye ko gusa birashika twabuze amahirwe kuko uravye urukino ukuntu rwagenze suko badusinze kubera kuturusha, ahubwo n'amahirwe make twagize. Yego nico novuga, nico nabonye. Ahubwo tugiye kugwiza ubuhinga kuko aho tugeze si habi, ahubwo tugiye kongereza ko ku buhinga dufise twongereze ko natwe mu makunza dushike kuyangira. Radio television RTBB ni Bwiza ry'Uburundi Bwiza.